Barundikazi namwe bakunzi b'Uburundi, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe urarangiye, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri uratanguye. Umuhari MAP Burundi buhire urabifurije umwaka mwiza muhire w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Uzubabere umwaka w'amahoro, umwaka w'iteka n'itekane mu banyu no mu vyanyu. Kuva kera na rindi, impera y'umwaka camye ari igihe gikomeye mu buzima bw'igihugu. Kuva ibwami ugaca ibuganwa n'ibutware ugashika mu muryango umwe wose mu gihugu, abarundi bararya umwaka uhereye ku mwami Sebarundi ari we yanatanguza ico gikorwa co gusozera umwaka urangiye no kwigina umwaka utanguye, bagira bati umwaka mwiza tuzowurye ntuturye. Ukurya umwaka cari igikorwa kirengeye ibirori bijana naco. Ku burongozi bw'igihugu cari igikorwa co kwisuzuma, kuraba ko umwaka uheze abajejwe amabanga mu ntwaro batwaye neza, kuraba ko atawahemukiye abarundi n'Uburundi yaba ariho agahabwa ibihano bikwiranye n'ubuhemu bwiwe. Bagira bati umwaka mwiza uwawugutegeyemwo canke akawutegeramwo Uburundi arakicwa n'akagenda. Buri mwaka umwami w'Uburundi yarazi ko amategeko y'ico gihe yategekanya ko ashobora kubogozwa iyo abarundi basanze yatwaye nabi. Abanyamabanga babijejwe baraja mu mwihwezo, bagasubiramwo ivyaranze intwaro, imbere yuko bagaruka bagatangariza abarundi ko Imana yereye Uburundi muri uwo mwaka urangiye. Hari ivyo babona bikwiye gukosorwa, bakabibwira umwami nawe akabiherako mu mwaka ukwirikira. Wari umugigwa ugaragaza ubutungane kuri bose, werekana ko atawuri hejuru y'amategeko. Wibutsa umwami n'abarundi ko kizira kikaziririzwa guhemukira Uburundi n'abarundi. Wibutsa abatwara ko ubutegetsi buri mu minwe y'abarundi bo bene igihugu, ko buri mwaka bafise akaryo ko kubuhindura babishatse. Ukongera ukibutsa abatwara ko buri mwaka abarundi bagomba kugira ivyo batanga n'ivyo basigaza, kandi ko kugira inzara mu gihugu ari kizira. Muri make, gutanga umwaka kwari kwerekana ko igihugu c'Uburundi gifise ubutungane bwigenga, ko igihugu gitekanye kandi ko ibigega vyuzuye. Barundikazi namwe bakunzi b'Uburundi, kuri uno musi dusozera umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe, tunigina umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri, umuhari MAP Burundi buhire wihweje aho igihugu cacu kigeze ubu, ukaraba ubuzima abanyagihugu babayemo, usanga ubwo Burundi bw'aho hambere busigaye ari nk'indoto ku barundi. Mu gihe aho hambere umwami yarangwa n'ubwitonzi, gukunda igihugu n'abakirimwo, ntace izangondegonde, ahubwo agashira aho intahe ishize, agakingira ubuzima bw'abarundi, uwushatse guhemukira uwundi agahanwa bikomeye. Ubu akarenganyo karimonogoje mu gihugu. Abarundi barapfungwa atakindi bazira, bakaborezwa igufa bazira ivyiyumviro, bakicwa bazira ico bari, iyo bava canke ivyo biyumvira, uwitwa ko ari Sebarundi arorera. Inzara izura inzara. Abashika umuriyoni n'ibihumbi amajana indwi mu Burundi barara ataco beretse umunwa. Abo ntibazoshobora gutanga umwaka mu miryango yabo. Abandi batazorya umwaka n'impunzi ibihumbi birenga amajana 3 bagorewe mu makambi y'impunzi mu bihugu bibanyi, kubera batotejwe bagata bakomoka bahunga iyo leta. Umwaka urangiye, imiryango myinshi y'abarundi yarahekuwe n'ikiza ca Covid. Ikiza leta yari yaragize ibanga, kugeza aho iboneye yuko ataguhisha umwotsi inzu iriko irasha. Abashika ibihumbi 25 baramaze kwandura uwo mugera, kandi abarundi benshi barazi umuntu canke abantu bahitanywe n'ico kiza, naho ibitigiri vyabo leta yabigize ibanga. Haracarimwo gukwega amaguru no kutamenya kwinshi mu nteguro ya leta yo gufata ingamba zibereye zo kugwanya ico kiza. Abashika amajana 255
nibo bakingirwa ico kiza buri munsi. Ibi bikakwereka yuko bibandanije gutya aba bantu ni bake cane ku buryo bizotwara imyaka myinshi kugira ngo abantu bakingirwe ico kiza. Mu gihe kw'isi abarongoye ibihugu bashikiriza amajambo yo kwiyaga iterambere bashitseko mu mwaka barangije, Uburundi twebwe turangije uwo mwaka tukiri mu bihugu bitatu bikenye vya nyuma kw'isi. Ivyangombwa nyamukuru nk'imiti n'imfungurwa ntibicoroshe kuboneka, niyo bibonetse birazimba. Ibiciro vyo kwiyunguruza vyaraduze. Ivyo vyose bikaba imishahara y'abakozi itongerezwa canke ngo bahabwe utundi turusho barekurirwa n'amategeko. Uyu mwaka turangije kazoza k'igihugu kari ku manga kubera igisata c'indero. Umwarimu n'umunyeshure mu Burundi bo bafise uruhara ntangere mu gutegura kazoza k'igihugu barabuze ayo bacira n'ayo bamira kubera integuro mbi y'igisata c'indero. Abarimu bamwe bamwe baraburabuzwa, abandi ntibaronswa ubumenyi bukwiye, abanyeshuri nabo biga ari ibitigiri birenze ibitegekanijwe, bakigana ikigoyi mu nda. Ivyo vyose bigatuma abanyeshuri bataronka ubumenyi igihugu kibazeyeko muri kazoza. Umutekano muke niwo waranze uyu mwaka turangije. Imihari yitwaje ibigwanisho, igipolisi, imbonerakure hamwe n'inzego z'iperereza zaratikije abarundi. Abandi zibasiga ari imfuvyi n'abapfakazi n'inzara nyinshi. Abatavuga rumwe na leta baratotejwe kandi n'ubu bakiriko. Kwambugwa ubuzima vyabaye ingiro ya misi yose. Ivyo vyose bikaba leta ibona kandi ari ijejwe gukingira abanyagihugu. Akamaramaza ni ukubona ejo bundi abantu indiri bapfira mu ibohero ry'Igitega ntibafatwe nk'ibihe bidasanzwe mu gihugu. Umukuru w'igihugu ntashikirize ijambo imiryango yabuze, mbere ngo hanabe ikigandaro no gufata mu mugongo iyo miryango amajana ibuze, ahubwo aho gufatwa mu mugongo bakaburabuzwa ngo ntibamenye uko ababo bapfuye canke ngo ntibabahambane iteka bo ubwabo. Barundikazi namwe bakunzi b'u Burundi, mu kurangiza umwaka w'2021 umuhari MAP Burundi Buhire wongeye kubibutsa ko utazigera uhengeshanya, kubakebura, kubahamagarira mu gufata igihugu cacu mu ntoke kugira ngo aka karenganyo tukagwanye aho koturuka hose, mu kwiyamiriza leta idashira imbere inyungu zacu no mu guharanira amahoro, intahe n'iterambere birama kandi kuri bose nk'uko vyari kera. N'ubu abarundi nibo bene Uburundi, nibo bakwiye kwihweza neza uko batwawe muri uyu mwaka uheze. Uwabategeye muri ubu Burundi canke akabutegeramwo mugenzi wabo, uwo akwiye kwiyamirizwa. Umuhari MAP Burundi Buhire urangije wongera kubifuriza umwaka mushasha muhire.